Kuna bw'Imana tuze kundindira bavuga ati gishiririye urwaruka rw'Uburundi irukanza gati mutore yanka twa yabaye nabi. Hama rero mu myaka 50 yindi iri imbere bisigura mu mwaka wa 2062 abazo bakihari ni bande je naje ndimo none je noja he Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu no munsi wahariwe ugukunda igihugu mu gihugu c'u Burundi. Twari twabemereye rero ko tuzogaruka ku vyaranze ubuzima bwa Petero Nkurunziza yahoze atwara igihugu c'u Burundi. Nkuko musanzwe mubizi, umuntu n'igitabo kinini cyane. Uvuze ngo ngomba ndamuvuge ntiworonka aho uhera nguronke naho uhereza. Umuntu aragirwa n'ivyiza akagirwa n'ibibi, niko turemwe. Nta utihenda, nta udakora amakosa, nta mumarayika ariho. Ariko igikuru ca vyose nuko umuntu yogwanira kugira iherezo ryiza, agasiga ikintu abantu bazomwibukirako. Tumenye yuko ata muntu n'umwe akundwa na bose kandi nta nuwankwa na bose. Ko ngomba mvuge wahoze atwara igihugu c'u Burundi rero President Petero Nkurunziza, ndabizi neza ko hariho abo biza kuryohera kandi hariho nabo bitaza kuryohera. Nico gituma nashimye kubivuga uko iwanje, uko ndabitahura, uko ndongowe. Narigeze kuvuga kuri Major Petero Buyoya yahoze atwara igihugu c'u Burundi, hariho abahatswe kuntera amabuye, ariko nabifashe ibisanzwe, navuze ibindimwo, none umunsi ngomba mvuga ibindimwo. Ngomba ndababwire Petero Nkurunziza agace gatoya uko ndamuzi, uko namwumvise, ariko kandi hariho ibintu byinshi cyane ntazi. Reka rero dutangure. President Petero Nkurunziza bamwe bamwita intumwa y'Imana. Yego cyane ndavyemeza yari intumwa y'Imana, kuko nta muntu n'umwe ashobora kuja muri ayo mabanga atari intumwa y'Imana. Yaba mwiza canke mubi aba yagiyeho kubera Imana ihamushaka. Yari intumwa y'Imana rero. None President Petero Nkurunziza yari umuntu ameze gute? Ngo President Petero Nkurunziza yari umuntu ahoze, yari umuntu avuga make, ariko ngo yari umuntu yumviriza cyane. Ugiye kumuraba yaca afata ikaramu akakumviriza yandika. Abari bamuzi neza bakoranye bamugenjeje baravuga yuko mu gihe ugiye kumuraba utwawe n'ibintu by'ububeshi, ngo kuravye igitsure honyene atacavuze, wewe waca wibwiriza, wewe waca wikebuka, ugaca umubwira uti mtama oya aho kari kanciyemo kabisa, atakintu na kimwe wewe akubwiye. Murumva yuko yari afise igitinyiro, murumva yuko yari afise rogare y'umurongozi nyene atari yukwasama. Ivyo rero bikaba ari bimwe mu biranga abarongozi badafyina. Ivyo rero bikaba vyavuzwe n'uwahoze ari umuvugizi wiwe Leonidas Hatungimana. Kandi ivyo yabivuze batagisangiye n'ivya politiki. Aho muca mwumva yuko ari ukuri. Petero Nkurunziza yari incabwenge. Turetse yuko yagiye mu mihari igwana yigisha kuri kaminuza, no mu majambo yavuga warumva yuko ari amajambo afise uburemere. Nous devons continuer à bâtir sur la paix. We have to keep building up for peace. La paix ce n'est pas un acquis.
Peace is not acquired, mais elle est toujours en permanente construction. yari umugabo rero aciye ubwenge, ariko aravuga ijambo yararisubiramwo akarishimangira kugira ngo yumve yuko abo abwira batahuye ubutumwa, bigakorwa n'abarongozi bafise impano y'ukumvisha. Murabyumvise, murabitahuye, murabimenye. Voilà, muravyumvise, murabimenye, murabitahuye. Murumva yuko iyi mvugo ari imvugo y'ukwemeza, y'ugushimangira gose. Imvugo nka mwe niyi mu gifaransa muri figure de style bayita la gradation. Iyo mvugo umuntu ariko yashikiriza ubutumwa atangura n'ijwi ritoya agatera duza uko ubutumwa agenda arabukaza, uko ubutumwa bugenda burakomera. Hariya kandi kantu gahambaye rero yakoresha tuzokiga muri rhetorique, muri ya mvugo y'ukuvuga neza, ya mvugo y'ukuvuga ijambo ryohoye. Urumva aravuga agaca abanza akareka hagacamwe umwanya. Have mwiyumvira yuko amajambo aba yakamye hari ico bisigura muri communication. Reka murabe abagomba tanga ubundi butumwa buhambaye. Uburundi Imana ufite amasezerano akomeye cyane. Murumva ingene avuze iri jambo, Imana imufitiye amasezerano akomeye cyane. Ura yuko umuntu akoresha imvugo ngiyi aba afise ingabire y'ukwemeza abantu nkamwe naba, naho abavuze ibitari byo abantu baravyemera kubera uburyo yabivuzemo, kubera uko ariko arabivuga. Ko tujye turimo no munsi twabimenye imyaka 10 imbere ko tubibamo n'abanyabwenge, abantu babona ibihe bagatahura. Uno munsi nitiko turiga ingene bavuga ijambo, ariko banze murabe ingene agira amaboko mu kuvuga. Ibimenyetso by'amaboko navyo birakwereka yuko umuntu icyo ariko aravuga ariko aragishimangira. Ubu Burundi bwacu bufise intango y'amateka mashasha. Mugwe amateka mashasha mwebwe muri ngaha Imana igiye kubakoresha ibintu bikomeye cyane. Imana yarasezeranye neza ko Burundi izobukoresha ibihambaye mwikanguro n'agakiza ha mu Burundi, muri Afrika no kwisi nzima. Kumbura twebwe nituzobishikamo, ariko n'umugabane wanyu. Iyo munose umugabane rero mucakira kirikare kandi muze murekure kiganda cimana neza kibane namwe, ubuza bw'Imana mugendane namwe, buzobe akamaro ku gihugu Afrika n'isi nzima. Imana bahezagire cyane. Mumbabarire reka tubandanye, ariko ikintera kwemera ubutumwa yashikirije ngaha, yaravuze ati ibi bintu mwebwe mushobora kubikora twebwe tutakiriho, uyu n'umugabane wanyu. Aha nibaza rero yuko uwuzi gusoma ibihe ari we ashobora gutahura. Je kubwanje ndizera yuko igihe ari kinyene. President Petero Nkurunziza rero ntiyavuga igifaransa gusa, n'icongereza yarakizi. Yes, of course, you know that before the elections in 2005, there was troubles in Burundi. We ended the war the civil war by negotiations, and we reached the ceasefire agreements and the Arusha Peace Accord. Petero Nkurunziza rero yari umwigisha, yarahanura abantu kandi akabikora neza. Iyo dukoranye ngaha Imana irati yacu, kandi uko turonka ivyayo niko turushiza gukomera, kadukomeza tugasozera umwaka tuzi ko twakoze cyane, tugahaguruka umwaka mushasha tuzuye inkomezi zishasha, ubwenge bushasha, ivyumviro bishasha, ingendo nshasha,
nibyo byiza bibereye abana b'Imana. Ntabwo abantu babereye ko basozera bamenetse imitwe kubera inzoga nyinshi, bababara mu nda kubera ibitabazi byinshi. Oya, sibyo binezera Imana. Imana yagukoreye umwaka wose, irifuza yuko usozera wishima. Mugabo anashaka nawe ukantu gafata, mugabo kakaza arakantu gasanzwe gutuma ngo ubeho unezerwe, mugabo ntuce upfa. Kuko abantu ko barapfa kubera iyo nzira kumunezero subumwe. Kuza ngaha imbere y'Imana ugasozera umwaka iminsi itandatu igahera bisumba kwirirwa mu kabare. Ntabwo bisa. Mbega Perezida Petero Nkurunziza ikintu coba caramunezereye gusuvya ibindi nigiki? Ikintu ca mbere canejeje nuko nagiye kurongora kino gihugu naramenye Imana by'ukuri. Nayiramenya. Kuko naravuze ati abandi bose bo baratwaye imbere yanje batamenya Imana bagize ingorane zikomeye cyane. Kutari kumwe n'Imana n'amagogo n'amarusha. Kurongora utari kumwe n'Imana n'amagogwa n'amarushwa, kandi uburongozi bubi canke bwiza buva ku Mana. Imana niyo butanga n'amagogwa kabisa. Kuko nazi neza ko imbere yanje hari abandi bantu bataza gusenga ngo twegerane basangire ijambo ry'Imana, dushimira Imana, tumbe icyo Imana ivuga, ahubwo basozera bafata imirongo bagenda kuraba abandi bafite ubushobozi bwinshi cyane, sibyo? Bwinshi cyane. Bagafata barigaba. Ibyo ndabizi bakigaba bagenda kurondera abapfumu kugira ngo bazaronye inkomezi zishasha, ukuntu bazohunika abene gihugu bamwe bimwe abafite mu kazi, ukuntu bazohurera ubufu abarongora kugira ngo ntibabone bimwe. Oya, ibyo byarabaye. Ibyo ndabizi ibintu byo kuri. Ariko Imana ishimwe yuko twebwe kano kanya tuko turabona ko ari itandukaniro hagati y'abantu n'Imana. Abapfumu baremwe n'Imana, abarozi baremwe n'Imana, muga nta murozi yari n'Imana. Oya, ibishoboka. Tutandukanye ibintu, tumenye aho dukenere ibintu bikomeye ubirondera ku bukomeye, sibyo? Ibintu bihambaye ubirondera ku buhambaye gusumba abandi. Nawe niyinde ni Imana mushobora byose. Imana irakunda abantu b'abarongozi, uko mwaje ngaha muri ndongozi, irakunda abarongozi bayikunda. Kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo ubutegetsi bwose buva hehe? Navuze ngitangura yuko umuntu atari umumarayika, mugabo ukuntu uyu mugabo yakora ibintu abikora neza, kuko nanje naramwigiye ko utuntu tutari duke cyane ukuntu yicisha bugufi. Iki ni ikintu rero gihambaye cyane. Perezida Petero Nkurunziza yari n'umuntu akunda gasiporo, ubona ko ari navyo yari yarigiye, ariko ntibisigura yuko ivyo wize uco bikunda. Wewe ntiyari yaravyize gusa, ahubwo no kubikunda yarabikunda. Kwiga ibintu no kubikunda, ivyo ni ibintu bitandukanye. Ivyo nibaza ko mubitahura. Ntiyari yaravyize gusa, ahubwo yarafise impano yavyo. Ndabira aka kantu rero. Aha uca mubibona kameme yuko byari ibintu biri mu maraso iwe. Ibi atari impano yawe woshobora kwiga kaminuza yose bikakunanira, kandi ari byo wiga buri munsi. Ntiyakina umupira gusa, yarafise n'impano yo kunyonga ikinga. Baba bagira ngo none kunyonga ikinga ni impano ko twese tubizi. Kunyonga ikinga ni impano ikomeye, ntimuzoyikengere, kuko kanatsinda hariho abantu baja mu mahiganwa kunyonga amakinga. Utsinze ihiganwa curonka akantu wampaye inka. Wewe rero ntiyaja mu ihiganwa, ariko yabikora kubera abikunda, kubera vyiyumvamwo. Bikora yumva umunezero. Aje kunezerana n'abarundi kugira ngo berekane ko Burundi hari umutekano. Hano hari amahoro rero, haba umunezero. Tudushimiye cyane yuko
ihiganwa rigiye kubera mu gihugu cyacu Burundi muri kino gihe dusozera umwaka no guhimbaza Noel nziza mu gihugu cyacu Burundi ari akaryo keza kunezereza abarundi tuba dushimiye cyane abatunganira kino gikorwa kugira ngo kize kubera mu gihugu cyacu naje gushigikira kugira ngo bareko turi kumwe muga jewe umuntu w'umukurambere yakovise ingufu zo kubana kudigana n'abakiri imisore mugabo nk'abasaza canke abantu bakuze nibazo kuzohiganwa mu nyuma. Perezida Petero Nkurunziza rero yari n'umutezi w'inkuru mugabo wewe ariko aratera inkuru yashushe ntiyatwenga iryo naryo akaba ari rindi banga. Iyi ngoro tuyikesha imigenderanire myiza no gufashanya hagati y'Ubushinwa n'Uburundi haciye imyaka 56. Ico gihugu murumva neza ko imigenderanire y'Uburundi n'Ubushinwa turangana imyaka naretse imyaka 56. Akoze umuti abantu bagatwenga wewe aca yikawusha. Ukwezi ajya mu Burundi ufise yerekwa mu kwezi kwa kabiri ari kwitwa Ruhuma n'umuzi namwe n'abarundi bagenda gukwa ugiye gukwa mu kwezi kwa kabiri twitwa Ruhuma baba barataye umurongo bikoresha kuko birafise amateka y'abarundi ameza cyane n'ibihe ajana n'ibikorwa. Ubuhuma byazanye guhuma usanga abantu bagwaye ibikorwa byinshi cyane n'ibicurane bidacika akamangu ibazwe gusaba umugeni ufise imangu akamangu mwese muvise ibicurane kubura bimeze yari umuntu w'umutezi w'inkuru wa mpayinka dukorera mu ngata n'abazoze nyuma yiwe tubasabye guca baheraho tugejeje bubake ikirimba mu kibanza gisigaye maze iki kibanza kibe agaseke kibe igiseke gishigikiye kandi gishishiriye. Imana ishimye yuko yabivuze neza ndasenga Imana yuko ati iza kuyivuga katanciyemo donc igiseke gishigikiye kandi gishishiriye kuna bivuga Imana tuze kundinda bavuga ati gishiririye. Mana yanje atari danje bashi. Agiye gukora umuti yaca yiyunamira. Uwo mugabo atari umuti w'amenyo ndakurahiye. Mazubize ndabigisha rero kubera iki umwami wa mbere w'Uburundi ntare rushatsi atiriswe Musakanyiga kuko ari wacu ngo bitwa Musakanyiga. Hari umugabo yitwa Kibwa, hari umugabo yitwa Samusu yari wacu, hari witwa Sefundi. Bariza kwita amazina mwe nayo ubusakaranga gake gake kiri bikoko ndabira hejeje kunugamwa akantu ingene yacaraba mugaba kwise Ntare umwami w'Uburundi wanditwa Ntare ni izina rifise amateka akomeye mu isi no mu gihugu. Perezida Petero Nkurunziza rero yarahanura abarundi kutavuga urusaku. Mugabanye urusaku nkijukira amashyira hamwe. Yabwira abarundi ko boreka kuvuga amajambo menshi ahubwo bagashira imbere ibikorwa. Muravuga cyane gose nibidakenewe kubwo singorane muravuga ibikenewe mukore byinshi muje mu mashira hamwe mwiteze imbere muteze imbere n'imiryango yanyu. Amajambo make ibikorwa byinshi byivugire. Yarakunda n'abamutwenza, yarakunda imyidagaduro. Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi arakunda abajene cyane. Yakira Miss Burundi kuri page ya Facebook yiwe yanditse amajambo. Urwaruka rw'u Burundi nawe nyene bamukoreye umuti
yaratwenga. Nuko Petero Nkurunziza yarakunda abanyagihugu, yarakunda no kubagendera mu ntara zitandukanye, ariko hariho intara yagaragaje ko akunda gusumvya izindi. Kubera iki none yakunda iyo ntara? Iyo ntara yari iyahe? tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro. Sanga ubumwe, ibikorwa, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu Burundi, mu ntara nziza cyane nkunda ya Ruyigi. Aha twaje gutanguza umugambi ukomeye cyane, kuko hano hantu niho hantu hambere aho Nyabitsinda niho twavuga ijambo rya mbere igihe twasozera urugamba tujya gushira mu ngiro amasezerano yo guhagarika intambara burundu. Kubw'ivyo rero twagarutse kuko ni muya mudukunda cyane. Perezida Petero Nkurunziza yaremeza yuko hamwe abarundi dukoreye hamwe tugakorera mu bumwe atawirukana uwundi tukaba muri bwa bumwe nyene bw'ukuri, yaremeza yuko igihugu cy'u Burundi cotera imbere mu kanya gatoya. Anatsinda dufise ubudasa ngo umwe icashoboye uwundi si cashoboye, ngo izo nguvu rero zigiye hamwe ngo igihugu coca gitera imbere. Hanyuma rero tumaze kuba umwe duhuje umutima n'inama mu butandukanye bwacu ko mu Burundi nta n'umwe asa n'uwundi, nta n'umwe asa n'uwundi, nta n'uwungana n'uwundi, ariko ubutandukane bwacu nibwo butuma tugiye hamwe dukora ibikorwa byinshi kandi twuzuzanya maze hagacaho n'iterambere. Dufatiye kuri iri jambo ry'ubumwe yaravuze, murumva yuko igihugu cy'u Burundi kino gihe kiriko kiratakaza inguvu nyinshi zotumye gitera imbere. Mwiyumvire nk'abantu bari mu buhungiro, mwiyumvire nk'abantu bariko bahunga igihugu kubera ubukene, mwiyumvire nk'abantu baturatuzwa, mwiyumvire nk'abantu banyuruzwa abandi bakicwa. Izo nguvu zose zari nguvu zari zikwiye guteza imbere igihugu. Nico gituma kino gihe igihugu cy'u Burundi kiriko kirasubira inyuma nk'ibirenge. Kubera iki? Kubera atabumwe buharangwa. Perezida Petero Nkurunziza yarasanzwe analima, mugabo akavuga yuko yarima kugira ngo yereke akarorero abanyagihugu, abakundishe igihugu. Mutahura iki kintu, iyo bikoze cyane naho bica bihinduka business. Ico gikorwa ugasanga nico gihavuye kibi gikorwa witwararika cyane gusumvya ayandi mabanga y'igihugu. Ivyo navyo ibwirizwa shingiro ntirivyemera. Ababikora rero mwisuzume, ntimwave musanga mwarengeje urugero. Muno murima dufise ikawa dushika 3,000, ariko amatwa dusumira kuno mwimbu wa mbere dushobora kuzoronka itone zishika kuri 6 canke 7. Ari umwimbu wa mbere, umwimbu mwiza cyane. Kigira kabiri nuko nezerewe kubona yuko na jewe niko ndakora ibikorwa biteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Usanze muze neza yuko ibitoro Imana yahaye Burundi nikawa nitwinjiriza amafaranga menshi y'agaciro mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ntabwo rero kawa rero ari iwacu gusa, kuko iterana iteka igihugu cyacu cy'u Burundi, kuko yigiye hanze bacamenye Burundi akamenya kandi ko ikawa y'u Burundi iri mu ikawa za mbere ziryoshe ku isi. Rero turetse yuko rero ari nko gukundisha igihugu abene igihugu ndetse no gukundisha igihugu abanyamahanga, kuko ibanyo ikawa y'u Burundi kabiryoshe gusoma izindi zose zo ku isi baca bakunda Burundi. Perezida Petero Nkurunziza rero jewe ikintu namwemereye ndabivuze kandi ndabisubiyemwo, yaragwanya amacakubiri, yaragerageje kwerekana ukuntu abakoroni baduhenze, yuko abantu bamwe usanga baramunzwe mu mitima yabo n'amacakubiri. Iyi nyigisho batayumvise neza. Abantu amacakubiri y'abahutu n'abatutsi n'abatwa yasinzikaje muri iyizi. Nico gituma ngomba subire ndabibutse amajambo Petero Nkurunziza yavuze kuvyerekeye
amacakubiri ari mu gihugu c'u Burundi kugira ngo niyo mwabirenga ko muze mubirenge ko muzi ukuri kuko ibi bintu sinavuga yuko biteye isoni gusa ahubwo n'ubujuju butagira izina. Ubumwe bw'abarundi bwatosekajwe n'abanyamahanga na cane cane abakoroni, kandi abakoroni si bose. Ubumwe bw'abarundi bwatosekajwe n'abakoroni b'ababirigi. Tuze mu gihe cyo kumenya ukuri no kurekuriranira no kunywana. Vyatanguye igihe haza bashiraho itegeko. Iryo tegeko ryashinzwe n'umwami w'abirigi yitwa Albert wa mbere, hari tariki 21 ukwezi k'umunani umwaka w'1925. Kugeza no munsi rero n'iryo tegeko ntirafutwa. Iryo tegeko ryaranga intwaro muri Kongo, ariyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no munsi mu Rwanda no Burundi. Iryo tegeko rero ryaje rivangura abarundi bifatiye mu gupima abarundi amazuru, amatwi, amaguru, uburebure, ubwaguke n'ibindi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi amenyesha ko yatanguje urugamba rwo gusezerera amoko yise ayamomekerano. Umenye umuryango wawe wagutse umenye bizodufasha gukomeza ubumwe, kuko abantu zosanga haje ko barimvira nabi barabanye umuryango uko cyo miryango ubu bwoko baze gutwomekera rw'amaparati mu biyo miryango benshi bose imiryango itari mike wasanga ngo ahutu abatutsi n'abatwa. Ayo maparati rero turashaka ko muri kazoza tuzoyafuta tugagaruka ku miryango yacu. Hey, y'all, come look at this. Ashaka no gufuta ibwirizwa shingiro kuko yarahiye ngo nta moko ari mu Burundi, kandi no mwibwirizwa shingiro tugendera ko bayavugamwo. Uwo mugabo aremeza ko amaze iminsi yigisha ko atabwoko bukibaho mu Burundi, aradondagura abo yita abahinga bemeza ko atabwoko buri mu Burundi, mama ngo bigisha kuri za kaminuza. No ngaha turamusavye atubwira amazina y'abo bahinga bemeje ko atabwoko buri mu Burundi. Ikinyoma gikubitirwa hashashe, natwe tumwereke ko ubwoko buhari dukoresheje ibwirizwa shingiro. Ubwoko baze gutwomekera rw'amaparati mu biyo miryango benshi bose imiryango itari mike wasanga ngo ahutu abatutsi n'abatwa. Ayo maparati rero turashaka ko muri kazoza tuzoyafuta. Voilà, bantu b'Imana, jewe rero sintahura na gatoya umuntu aja ngaha kemeza abantu ngo hariho ubwoko bw'abahutu, ngo hariho ubwoko bw'abatutsi n'ubwoko bw'abatwa. Jewe mana yanje ivyo bintu sinabitahura na gatoya. Reka ngarukirize ngaha ubutumwa yabutanze neza. Wewe ugenda uradomeka wigamba ngo uri mu bwoko bw'aba canke bariya, ntumbaze ayo manyanga. Wewe Imana yo kigutwara ubunyene ukagenda imbere y'Imana iti wewe urumuki. Wocu uvuga yuko uri umuhutu, wovuga ko uri umututsi, wovuga ko uri umutwa. Aho nivyo kubera vyiza uvuze yuko uri umurundi. Hari abantu batagira n'udusoni bariko baravuga ivyo bintu. Aya manyembwa akogwa canka avugwa n'abari mu gihugu, akongera agakogwa n'abantu bari nyuma y'igihugu bari mu buhungiro. Kumva nyene ariko aravuga ayo manyanga y'ubwoko, ariko arishigikira, ariko yigamba ko ari mu bwoko bucanye buriye. Aka rero karakojije mwe murantunga, uwize nibaza ko yize. Ariko iri jambo ndabivuze ndabisubiriye, nararimukundiye cyane. Ibi tuzoruhuka tubifutanganije mu gihugu cacu. Hamwe uzobivuga azoca bikimaramare ngaho. Iyaba ugwaruka gose rw'abarundi bwo kumvirije ubutumwa, ntawosubiye kuruhenda. Abantu bose muzokumva baguma birata canke bavuga atani isoni bagira ivy'abahutu n'abatutsi, muze mumenye yuko hari ikindi kintu cinyegeje inyuma. Hariho abantu babikamishije gushika n'ubu, ndazi neza yuko hariho ababikamisha. Ikindi kintu Perezida Petero Nkurunziza namwemereye, yaravuze ati abagabo bararutana. Avuga ati Perezida Jean Baptiste Bagaza ivyo yakoze
nta wundi mu perezida arabikora. Amaze gukora urugendo kuri perezida Bagaza hariho abavuze amajambo ntokwirirwa ndasubiramwo, ariko ivyo nibisanzwe shimwa na bose kandi hama hariho ivyitwazo mu bantu bamwe bamwe. Iri jambo rero yavuze bariko barashingura perezida Jean Baptiste Bagaza ni jambo rikomeye cyane. Mana mushobora byose wateremeye igihugu ciza citwa Uburundi, ukanaturema twitwa Barundi, abantu beza cyane kandi ukaduni igihugu ciza. Banya kwa mwese mukoraniye ngaha kugira ducungura umwanya umwe wese mucubahira Imana muhaye. Turi mu bihe tuko turaherekeza umukuru wacu Perezida Bagaza, n'umukuru wacu si n'umukuru asanzwe, yaratewe iteka n'Imana mu Barundi. Sinzi ico gihe mu mwaka w'1976 ndibaza ico gihe Abarundi twashanye miliyoni 4. Muri zo miliyoni 4 rero Imana yamuravye muri zo miliyoni 4 yiramuduha ngo aturongore imyaka 11 yose. Twaje no munsi 17 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2016 tuje kumuherekeza mu gishingo turi ngaha mu gishingo c'Abarundi bose. Sikindi no kubanza gushimira Imana ko yaduhaye umugabo w'abagabo, umugabo w'ijunja ijambo. Ngutire ko dukoraniye ngaha, banyakuba mwese mukoraniye ngaha mu izina ry'Abarundi bose. Mpagaze ngaha nje gushima, nshimiye ubwa mbere Imana yamuduhaye, ubugira kabiri nkashimira abavyeyi Imana yaciye ko ngo tumuronke. Kumbure ntibakiriho, ariko tubashimira kandi na bene wabo. Burya umuntu indera ronka ntayikura ku bavyeyi gusa, nabo bavukana bamushigikira. Kubw'ivyo rero kuba mubaye hafi ari abavyeyi ari nabo bavukana, nkuko tuvyumvise, dukura ubwatsi tubakomera amashi kuba bareze neza. Bose benshi bifuza kuba abakuru b'igihugu, ariko kugira warareze umwana ukamukura mu mukuru w'igihugu si coroshe. Hari ubugombe bw'Imana, mugabo n'uruhara rw'abavyeyi ndetse n'abavukanye. Uno munsi rero mu izina ry'Abarundi, iyo umuntu abuze umuntu arabara ku mutima, arabara ku mubiri. Ariko mu izina ry'Abarundi je novuga yuko twonagira n'umunezero, kuko umubiri uragiye, muga umutima, ubwenge n'amaboko yarabitweretse kandi abidusigiye. Nawe atakihari, abasize bamubaye hafi n'abana asize, kubw'ivyo bagize uruhara kugira ngo akore ateze imbere igihugu ndetse akabwagurira amarembo. Tubakomera amashi cyane. Mfise rero ivyigwa bitarenze 3 nakuyemwo, kuko no munsi tubaje kumwerekeza. Mugabo ikintu gikomeye cyane ni cigwa. Icigwa ca mbere nkura kuba nyitangiye imbere mu kurongo Burundi, nyiri cubahiro umuhisi Perezida Bagaza, sinakekeranije
kumushingira intaye nkiriho naho ntazoba ndi umukuru w'igihugu nzokwama ndamuyaga kuko yabaye umukuru w'igihugu yakoreye igihugu n'ubwenge bwiwe bwose n'inkomezi ziwe zose n'umutima we wose. aka kantu murakumvise ga yemwe? Ico ni ikintu gihambaye cyane. Yaje gutwara mu bitoroshe inyuma y'ingorane nyinshi zabaye mu gihugu, ariko ndazi neza yuko abenshi nk'imfuvyi umuhisi Perezida Bagaza yatwaye imfuvyi n'abapfakazi na jewe ndimwo twayiruhukije. Sinzovyibagira kuko niho nize kuva mwaka w'indwi ndira ndaheza amashuri yisumbuye, sinzovyibagira umunsi bamukura ku butegetsi vyarababaje cyane. Kudeta nimbi murumva yuko bagize nabi cyane. Byarambabaje kuko ni ntahenda mufise ko jewe yarakunda gutembera mu ntara iwacu Ingozi, aje mu ntara ya Ngozi ikomine yakunda kugenderamo cyane ni komine yitwa Mwumba. Musi iwacu rero hibarabara yajyahaca kubera yuko nagenda ku ishuri kuvoma, imbere kuja ku ishure nagenda saa 12 shitse ku mwonga nkadugana amazi, shitse kuri iryo barabara si rimwe si kabiri twahura na Perezida Bagaza ari imodoka zitatu ama Range Rover ariko ararengana saa 12 n'igice. Hama rero ko na imodoka zitatu zirengana ndi umwana muto y'imyaka 11. Bagaza yari afise ko ruteje y'imodoka zitatu. Aka kantu murakumvise ga yemwe? Aka kantu murakumvise ga yemwe? Voilà, reka tubandanye. Ubutumwa abo bwega babwumvise. Bakambwe tujye mugabo utyo muntu n'umukuru w'igihugu arenganye. Ako kantu kaca karamfata ku mutima. Ndavuga nti nimba hari umukuru w'igihugu yoreka kumererwa neza n'uburyo igihugu kimuha saa 12 n'igice, nkabanze yuko nimba yavuye Ingozi kuri centre yabavuye saa 12 cyahoze na inyuma saa 11 tugahura jengeye kuvoma nawe reka reka rakorera igihugu byangishishije gikomeye cyane. Mwumva akantu umukuru w'igihugu ategerezwa kwitangira barongoye, ategerezwa kubitangira. Nashaka kubabwa yuko kuva ico gihe kwishuri n'abanyeshuri twiganye nta munsi numwe mfatiye ukaroro kiwe niga umwaka muri secondaire nta munsi numwe ntabandi mu ishuri saa 12 kuko nayo bati nimba mukuru wiga vyuka saa 12 none je no vyuka saa ngapi abo twiganye. Aka kantu atari ugesera ndakurahiye. Twiganye arabizi ako nakaroro keza cyane. Ico rishigwa abarundi twokura mu mutima n'ivyiyumviro umuhisi Perezida Bagaza dusigiye. Ikigira kabiri kidasanzwe, igihe umukuru w'igihugu Perezida Bagaza yatwara igihugu nta macakubiri y'ubwoko yabaye mu gihugu cacu c'u Burundi. Umve mwumvirize ndabishingira intahe. Ayo manyembwa ibi bintu tubwirizwa kubivutanganya. Nimwumvirize abagabo ngene bavyifatamwe. Nibaza yuko nico bana muhoye icyo kiba kirimo. Mwumve n'urugamba rukomeye. Yego cyane. Kuko turavye kuntu yitwararika abarundi bose b'ubwoko bwose mu ntara zose, urabona neza yuko ari umuntu afise
kubona kure kandi kubona yuko akaroro keza kova kuri we nk'umukuru w'igihugu. Naje tuma rero ndamaze kumubona kera baratubwira yuko iyo umuntu abonye umukuru w'igihugu atagora amaso. Nama nazindutse cyane kumuraba kugira ngo amaso sindayagwara. Mbwa kumuraba cyane sinarize neza yuko naje nyene impwemu yiwe y'ibikogwa n'urukundo vyariko biranshikira. None rabo no munsi wa mwana yigisha kujya bivuze umukuru umugambwe parena nivyo. Cyo gena imyaka 12 13 niga muri primaire. Ntibyagarukiye ngaho. Ndabibonye byaranezereje. Bicamima n'inguvu zo gukora. Kigira gatatu nikijanye no kwibuka. Bagaza yarakunda abantu bakozi. Mu gihe kera bamwe ndetse na kino gihe ushobora kubona nk'abakozi bazira ubukerebutsi bwabo canke umwete wabo. Nta kuri twotera imbere abakozi batashigikiwe nkuko utanga n'akarobiri bikenewe. Ndamubonye jewe riga muri primaire yanteye n'umugisha no muri primaire carabandanya sinatevye ngiye rero mu mashuri yisumbuye kuri Atene Gitega. Ikintu niyumva ati none jewe ujya mukuru w'igihugu nama mbona kira muri primaire ubwo nzosura kumubona muri secondaire naho ca niga umugambi nyira umwete ca nkunda kuvuza ingoma kuko neza yuko umukuru w'igihugu bamukomera ingoma bavugiza ingoma. Hama ndaziga ndazinonosora ku buryo kuri Atene Gitega mu bantu kuri Gitega umugore uzi kuvuza ingoma cyane wari ukuri Atene Gitega. Hama rero nkabona ndari mu bantu bazi kutamba ingoma neza. Haje ubutama bunyaga ubusore narizunguruza mu kirenga gatatu agashima president Bagaza. Yego naramuvugije ingoma si rimwe si kabiri kandi akabiraba neza president Bagaza akaraba tujya mwana w'umuhungu ujya mubona aratama ingoma neza. Hama vyahera mu nyuma kambira ati muze kumuraba ujya mwana ico mubwira ugasanga no munsi ndaryamukanye isabune. Nibaza yuko akantu mutakumvise bagabo. Aho mwakumvise n'ukuri. Bisigura iki? Yaranezerezwa n'abantu bakunda ibikogwa bagakunda n'abarongozi babo. Bijya gukunda abarongozi mwe mugisha. Gukunda abategetsi birimwe mugisha. Kuko ubutegetsi bwose buva hehe buva ku Mana. Bakuma ubumwe rero yatweretse n'umutima w'urukundo no gukunda abarongozi tubigendere barundi. Ico cyo cigwa gikomeye cyane ipfuza barundi. Nituje ngaha gusa ngo tuje kumuherekeza bamwe bagifise ibintu mu mitima yabo bimwe vya kera. Basha ibintu vy'ubwoya mana yanje. Mana kiza barundi n'ukuri. Tukize tuve muri ibi bintu vy'amangetengete. Aha abantu bubahuka bakavyirata twebwe mana yaje. Eka aragiye yarakoze ibisigaye ni gwacu. None mweho mwokora iki kugira ngo mufate akaroro keze yatweretse? Reka ngeze ngaho waruka twokora iki kugira ngo imigambi myiza ivyiyumviro vyiza vya president Bagaza natwe tubibandanye duteze imbere igihugu. Ijambo ryatumye subira gukunda president Nkurunziza naho atakiriho. Reka turangize iri jambo yavutse ndagaruka mu nyuma. Agiye neza cyane. Voilà. Abantu rero bavise ibintu vy'ubwoya mu mitima yabo uvuze ikintu kuri president Bagaza basha batangura kubwira imyaka ego basi imyaka vyoba vyaragoranye basha batangura kubwira ibintu bibi yakoze mugabo bakibagire vyiza yakoze kandi iherezo nicyo rikomeye yagize iherezo bwiza arashingirwa intahe wopfa umugira itanguriro ribi
mugabo ukagira iherezo ryiza ugapfa abantu bagushingira intahe nziza. Ikigwa caka ngomba kubabwira agiye neza cyane. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko ukubaho kwacu no gufa kwacu biri mu biganza vy'Imana. Ikintu gihambaye cyane. Ukubaho kwacu no gufa kwacu biri mu biganza vy'Imana. Kubonanya kwigendera Perezida Bagaza Barundi bene wacu. Kuba turi ngaha nashaka kubwira neza yuko itahuka rya Perezida Bagaza numugisha ku gihugu cyacu Burundi. Muti gute? Numugisha kuko kuva Burundi bwiswe uburundi na cyane cyane turose nayo kwikukira. Niwo mukuru w'igihugu Imana yiremeye kandi yakiriye mu biganza vyayo atamuntu ashesha amaraso yiwe. Tukomera abashimana yacu. Nwifata ibinenego iri ntange ikomeye cyane mu gihugu cyacu Burundi. Barundi bene wacu. Iyi ni intango ikomeye cyane. Nimba Imana yashatse yuko bitangura kuri Perezida Bagaza numugisha ku gihugu cyacu. Nigitawukira amahoro. Uko Imana yamuremye, uko Imana imuhamagaye mu gusozereza bwiwe, nta Murundi yakuye inkota mu bwubati ngo yimushoreze. Imana yimwakiri mu bwami bwayo kuko yabaye umugisha ku gihugu cyacu Burundi. Ngivyo ivyigwa nashaka kubabwira twokura muri no rugendo rw'umukuru wacu yatwitangiye imbere akadusigaira gigiza. Ndashimira Abarundi bose twakoranye nawe, twabonye ibyo yakoze, twagereza gufatira mu nzira yaciyemwo. Nkashimira ndetse n'abanyamahanga bamubaye hafi. Nkashimira ko no munsi cyane cyane igihugu cy'u Buganda cagiza kigoroka dasanzwe mu guturungukira mushikiranganje kudushigikira, ndetse n'abana banyacubahiro Perezida Museveni bahaguruke babone. Twakomera amashi tubashimire cyane, abashitsi bavuye i Buganda bose bahaguruke tubakomera amashi cyane gose. Iki ni ikimenyetso ntaseswa cerekana ubucuti n'ubukunzi. Mu buzima bw'igihugu canke bw'isi hariho abagenzi mugenda mugenzanya, mugahora kandi n'inshuti n'abakunzi. Igwa ciza mwakoze mukoze kudushigikira mu izina ry'Abaganda bose, mu izina ry'umukuru w'igihugu cy'u Buganda. Tubisavye ku Mana mushobora byose ibaharuri ko nkugororoka ibahera umugisha ubu nibihe byose. Iri jambo vraiment murumva yuko ari jambo rinonosoye. Perezida Petero Nkurunziza rero yaravuze n'irindi jambo rikomeye ati mu gihe hari ibibazo, mu gihe hari amatati, mu gihe hari kutumvikana, ikikenewe nibiganiro. Kumbure joba atashoboye gushika kuri iyo ntambwe mugabo wenyene yarabivuze. Reka twumviritse. Abavukana kubana nk'abavukana duhereye mu ngo zacu. Umuvyeyi agakunda abana biwe, abana bagakunda abavyeyi babo, abana bagakunda iyo bavuka, abana bagakunda gukora, abana bagakunda kugamburuka, abavyeyi bagafasha abana babo kugira ngo batere imbere bakabashigikira. C'est ça qui a manqué. Nibi rero twifuze ko tuzokora mu myaka iri imbere. Hama rero mu myaka 50 yindi iri imbere bisigura mu mwaka wa 2062 abazoba kihari ni bande? Je naje ndimo none je noja he n'abatazoba kihari baze bavuge bati votre passage reste vivant. Kuko ingorane zo gupfa, ingorane gupfa nabi, ugupfira abantu nabi, ngupfira abantu nabi, ugupfira abantu neza, gupfa neza utanze contribution mu muryango ku gihugu n'ubutunzi bukomeye cyane. Izina ryiwawe ntirizimangane mu muryango wawe, bimenyekane neza yuko wakoze ukorera igihugu gakorera n'umuryango, bakazovuga bati vyo kuri iyo naka
abakihari no munsi tuba tuze ku ntambwe ikomeye cyane bakaba binovora votre passage mu gihugu cy'u Burundi. Tunganya rero iherezo ryawe iherezo ryiza. Tuba twatanguye nabi niko bimeze ngo ingorane zo gutangura nabi ingorane no guheza nabi duheze neza. Uriko urakora iki wa Murundi we uri ngaha kura ngo iso iherezo ryiza aho uherereye. Quand il y a les conflits dans le passé, ce n'est pas dit que on est donc incapable de résoudre des problèmes. L'essentiel c'est que s'asseoir, comprendre les problèmes donne directement à des solutions durables. Ati kwicara mukavugana muti aha harabaye amakosa tuyakosore ibi none twobikora gute voilà. Ati ivyo nivyo bizana inyishu. None ga yemwe ubu hoba habuze iki kugira ngo abarundi twicarane tuganire ku ngorane dufise hanyuma zitorega umuti? Iki kintu muciyumvire, iki kintu mucibazeko. Perezida Petero Nkurunziza yaravuze ati birababaje ko umuntu mu miryango usanga yaramerewe nabi mugabo mu miryango ugasanga barifise hanyuma ntibagire bati ebagabo uyu muntu n'uwi wacu reka tumufashe turabe nawe ko yotera imbere. Ugasanga umuntu ari mu muryango bose bafise amahera mugabo nawe yaracoceye. Twijukira ibikorwa byo soko y'iterambere ry'imiryango yacu. Nta gihugu cyo gutera imbere kidahereye ku miryango. Ibi tubona uno munsi abana ngo bite ngo bantu bikora abana bo mwibarabara ubusi n'abana n'abagabo mwibara n'abagore barimwo. Ivyo n'ivyaba mu gihe bijanye n'imico yaranga imiryango. Sharazira ko umuntu amara amazi umuryango wacu ufatwa ku mutima bagaca bose bavira hasi ati mwene wacu ntabe imburakimazi turi ngaha ko byari gitukisha kabara gatukisha. None umunsi usanga umuntu mwibarabara ari umwana wabuze imyaka 10 ubundi 20 ngo ari mwibara kubera iki? Iyaba wa muco wo gwa ku miryango ako karanda nikaba kahari. Nicyo tumwe twafashe ingendo yuko twokwigisha ibijanye no kumenya igihugu imiryango ingo n'imico kama twaza twatanguye tuzobyigisha imyaka 2. Murumva yuko ari ikintu gihambaye cyane. Mwebwe muriko muranyumviriza hakaba hari umuntu wa mu muryango amerewe nabi atagira icepfo n'icaruguru namwe mufise amahera ni mwebwe mu maramara rabico mu mufasha nawe ashobore kuronka ukuntu abaho. Perezida Petero Nkurunziza rero yarakunda no gutamba tambira Imana.
cyane nakundiye Perezida Petero Nkurunziza niri rikurikira. Arabaza ikibazo, ico kibazo nanje nama ndakibaza mwebwe abarundi, akabaza ati mbega mu gihe hoba hariho ibibazo bikomeye, mu gihe igihugu coba kiriko kiraca mu bibazo bikomeye, abarundi bakicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga h'Imana bakisonzesha, Imana yoreka kubumva? Amacakubiri yasinzikaje igihugu c'u Burundi yoreka guhera? Urwanko ruri mu mitima yacu ntigohera? kandi Imana igiye gusuka impwemu yo gusenga no kwisonzesha mu barundi. Si ubikora, ni Imana ibikora. Mwe muri mutahe tumaze abarundi turi miliyoni 11. Icuma nk'abarundi akaba abasenzi bisonzesha. Hajya ubure bwoteramigwa ku munsi. Iyi ni ntango. Twahisemo kwimana ifisi ibanda cambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hari igihe Burundi bwatwariwe mu bapfumu imyaka n'abarozi. Baje guhiganwa bafise abapfumu 50 cyangwa 40. Ivyo kubisangangura. Sa gutumwana, bisa gusenga no kwisonzesha. Kurandura amacakubiri yabibwe. Imyaka 100 iri kwire. Umuntu yabivye akayakamisha, akayacuruza, akayavomamwo, akamutungisha kugira ngo yarandure. N'urugamba rukomeye cyane. Bisa amasengesho yo kwisonzesha. Tugize runani go gusenga no kwisonzesha. Turi kumwe n'Imana barundi twese. Ugwanko goca ndababaza. Ndakeneye umuntu yishura ico kibazo. Goca ugwanko. Twobura amahoro gute twebwe? Turi kumwe n'Imana nyina amahoro. Umwamenye n'inganje, umwamenye n'ingabo, twobura amahoro gute? Tugize go runani. Aka kantu rero, mana yanje. Oya. Aka nakabirya kabisa. Ini karata izirya zose. Go gusenga, nyagusenga. No kwisonzesha, nyakwisonzesha. Umwe wese hari ukumva yuko Imana iba muri twebwe. Bara, reka rero ense n'urangiza sozere Abavukana, kubana nk'abavukana. Duhereye mu ngo zacu. Umuvyeyi agakunda abana biwe, abana bagakunda abavyeyi babo, abana bagakunda iyo bavuka, abana bagakunda gukora, abana bagakunda kugamburuka, abavyeyi bagafasha abana babo kugira ngo batere imbere, bakabashigikira. C'est ça qui a manqué. Nibireye twifuze ko tuzokora mu myaka iri imbere. Hama rero mu myaka 50 yindi iri imbere bisigura mu mwaka wa 2062 abazo bakihari ni bande? Je naje ndimu none je noja he none hamwe n'abatazoba bakihari baze bavuge bati votre passage reste vivant, kuko ingorane zo gupfa, ingorane gupfa nabi, gupfira abantu nabi, gupfira abantu nabi, gupfira abantu neza, gupfa neza utanze contribution mu muryango ku gihugu n'ubutunzi bukomeye cyane. Izina ry'iwawe ntirizimangane mu muryango wawe, bimenyekane neza yuko wakoze ukorera igihugu ugakorera n'umuryango, bakazovuga bati vyo kuri iyo naka tunganya rero iherezo ryawe, iherezo ryiza. Tuba twatanguye nabi niko bimeze, mu ingorane zo gutangura nabi, ingorane guheza nabi. Duheze neza. Uriko rakora iki wa Murundi we? Uri ngaha kura gugire iso iherezo ryiza aho herereye, iherezo ryiza ku gihugu cawe, iherezo ryiza ku muryango wawe. Nico kibazo ndagusigiye. Murakoze. Voilà, iri jambo nibaza yuko ari jambo rihambaye cyane kandi ntirizohera. Lizokwama ryadufashije. Ririko riradufasha kandi ndizeye yuko rizofasha nabo tuzovyara,
rifashe n'abuzukuru n'abuzukuruza. Mu gusozera, uyu mugabo nanje namwigiye ko ibintu bikomeye, naramwigiye ko ikintu cyo guca bugufi, ikintu cyo kutagara cyari muri we. Hari igikorwa nigeze kuba ndiko ndakora, ndipfuza yuko tubonana n'uyu mugabo, ndamwandikira makete ashika nka 15 yose, ndamusaba umubonano. Aho byapfira narahabona, byapfira mubo bakorana, ariko naramwigiye ko ibitari bike. Ikintu cy'ibikorwa rusangi kigitangura kitarajamwe ibindi bintu, ico kintu caranyespiye cyane gushika yaho nkoranya abantu bo mu karere iwacu kugira ngo dushobore gukora ibarabara ryari ryaramerewe nabi. Abantu biyumvira yuko ndiko ndabikora kubera imvo za politike, ariko ntizari imvo za politike, kwari ukumva ko nanje mfise ico noterera. Ico gihe niho natanguye kuja imbere y'abantu ndababwira umugambi. Igihe natanguye kurinda mpagarara mwikoraniro imbere y'abantu bansumba, ndababwira nti dukore uku dukore kuriya kugira ngo bigende neza. Murumva yuko ivyo namubona ko narabona yuko aje atandukanye n'abandi ba president. Ndibaza ko namwe hatabuze ivyo mwamwigiyeko. Umuntu wese arafise ivyo abantu bashobora kumwigirako. Naho yakunda rero gutwenga canke kwidagadura, nibaza yuko yababaye cyane umunsi bagerageza kumukubita kudeta. Gushika n'ubu nguma mpanura bantu b'Imana, gukubita kudeta umuntu si vyiza, bicishe mu zindi nzira atari kudeta. Kuko mu gihe ubigize ukagira amahirwe mabi ugahusha, ibikurikira muca mu vyumva. Nagomvye kugaruka mu vyabaye bibi murantunga, uno munsi nagomvye kubabwira ibintu vyiza vyamuranze, aho bibi vyaciyemwo. Igikuru ca vyose nukurangiza neza, nukugira iherezo ryiza. Twese twosengera kugira iherezo ryiza. Imana nibahezagire aho muri hose mwebwe mushoboye kumviriza runo rugendo. Ndasavye imbabazi kubona nari navyemeye yuko rubashikira ku mwanya, ariko rukaba rwacerewe. Ntaco, murambabarira. Ariko kandi bavuga ngo hagusiba wocegwa, vaut mieux tard que jamais. Reka twibanaririze rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye ikaze. Ikindi gihe tuzovuge kuri presidente, murasiga komantere zanyu.